Hariyo abajinga naye babiri, hariyo Deogracias y'ikirundi Murenge. Deogracias yamuremye muramuzi mwese ngaha. Yaratubwiye ivyamushikiye bari kumwe na umushinga naye Mbunduguru nawe wumva arafise nawe ivyamushikiye kuri Deogracias. Rero sije ndabivuga kugira mu byumve neza biyava mu kanwa kabo kuko byabavuye ku mutima wabo basaba ingene bohura bagasabana ikigongo. Muradutegera twebwe rero ngire cha tubishima kumvo nyinshi kumvo zuko abana babo n'imiryango yabo babimenya bakabibona bakavyumva. Nejo bundi ntihagira uzoza guhenda umwana ngo Mbunduguru yari umwasi canke ngo Deo yari umwasi oya. Ivyo kuva kuri umunsi nivya bavyumvikanye ingene babidusavye mwese dusaba abana babo abafasha babo mwebwe ababanyi muze mumenye yuko bariko barateberana bagiye kunywa kagwa muzokwa mu mwibuka yuko basabanye ikigongo. Je hanini nagomba mvuge ivyashikiye kuri urya mutama mubona ndi mu rugi wiwe naje kugira ngo ni madamu wanje kugira ngo tubiheze bihere imiryango ivyumve ikigongwe nkuko yakinsavye ngaha nyene tubivuganye naho abandi batari ngaha n'ubundi nkuko nakimuhaye tukagwana mu nda ntakimuha. Ico gihe rero murumva ko nari umwana mutoyi tuvanye rero mu butwe na mama ari kwiga rusangi aho nagira ndonke komoniyo ya mbere turaza muri aka kayira genda buke kuko nari ndushe cane. Hanyuma mama aje imbere n'undi mu mama vyari kumwe wo mu kibungo bariko baragenda ahantu kwa bamabega hariho umuhoro uduga. Uwo muhoro uduga rero hariho ahantu hubatse akazu nibaza ko kari akazu ka sugumwe bubaka ku mabarabara bwa kera barashira utuzu twa sugumwe ku mabarabara kugira ngo abahita bose bashobore kujayo bihagarike. Rero nako ngenda buke ndi nyuma ndambona umuntu aserutse inyuma yanje kiri muto ko nanje je nari muto cyane mugabo we yaransumba ndambona aramfashe arankwega ukuboko ngo wicawa mwana wa ngo gucangaha ndajwingira njahe hankwega ndugana haruguru akajambo yavuze sinzi ko akikibuka wa mwana w'umumenja nawe umwana ntiyibagira sinzi ko akibuka mugabo je ndakibuka ankweze mama caraza ahindukiye asanga tukiriko turashika mu gwinjiriro guyo ntozeye wako kazu mama shitse atomwana umujanaye uwo mutama carandekura aca mama munyatse acarakubita amakofa ngahe mama abantu barashwa baduka buke barashwa baduka. Hanyuma mama bukeye aritwara ku mutumba hari ku ngoro yari hafi y'irembo ry'iwacu yitwaye notable yitwa Nyandwantwane n'abandi baraca ugo rubanza baracira. Rero sinibuka ivyo bamuciye bo je nari mutoyi babicira mama tije n'ukuri ntawe ndihisha ati cyo agisida cyo bacashitse ko niboneye umwana wanje ivyo ndabihebana naho nahebeye umugabo wanje. Je rero ivyo vyangumyemo ahimanza turazimaranira mugabo duhuye nkaraba mutama none ga yemwe bigera vyibuka ije ko numva nguma ngira ingorane. Kandi kindi navuze na mbere nukura hera y'Imana nta rupfu rwa papa je nagiriza ujya mutama kuko ico gihe naho urambona baza muhira baganira na papa batamba bagira gute ujya ntawe nabonaho aho naho urambona gusa bagira ibintu vya defile ibintu vya gerere ntawe narinzi mugabo muhira ntawe nigeze mbonaho. Rero ntavyo ndamwagiriza ivyo kuri papa ivyo rero nivyo vyashitse nibaza nti none mutamagaye yemwe vyari biki kujiye ntari ndabizi. Ubu rero nkavuga nti kubu tugeze muri aya masaha mu miryango yacu yose nukuri nkuko je yambwiye turi ngaha ati
byaranshikiye ati ndagusavye ikigongo nagira menyeshe ku mugaragaro abantu bose bari ngaha twari kumwe na Munyagacimbiri na Nyumba 10 je naramubwiye nti Mutama ko wavyibutse ikigongo ndakiguhaye ajyana ukumviza ijambo rya bose siko wumva ko niwo muvyeyi akigufitiye akantu ko utaramubwira amajambo yuko umusabye ikigongo uyu munsi nibaza ko ari jambo rikuru ryatugenze rero ni iryo jambo kwishura hanyuma tubandanye urubanza egumve tugerekereze ko wayokuza no kuri ko nane ndakampanya ubu niho mpagaze ubyasinzira gukinyira unanza musabe kigongwe kuva imbere kugeza n'ubu imbere yanyamukwanye gukenyene wone umuvye imbere iryo kosa je nariciyemo gase ndarakanye ko namusavye kigongwe bwa mbere n'ubu nyene yagisavye ko nyene cyese ndenza mbere tugira amahoro yego mbe tugira amahoro ikigongwe nahatari bikaze kupinsa je naramenya Imana nakomeje ndamusabira ikigongwe ku Mana kuko nagize nti arika akora ico atazi yeza ariko arapfa kumusaraba yavuze ati dawe bagira ikigongwe ntibazi ico bakora nanje ngiye gusenga ico gihe hose naza ntanze ikigongwe tugira amahoro ya Kristo tugira amahoro kandi jeno mwatanze amashi nkeka ya Nyumba 10 ngene tubivuga twebwe nifuza kumva amashi menshi murakagira Imana je nibaza twebwe ku ruhara rwacu twabwiye ko hariho abaserukiye severe turi kumwe hariho abari bafitini agashavu mugabo basigaye basangira baza kusoma urwagwa hamwe mbere urumva ko banamwatiye umuvyeyi turagukomeye amashi cyane kuko nawe yagusabye ikigongwe bumva ukaba ukimwereje kandi babishikanye umukama tugukomera amashi cyane abana twizere ko mumvise ijambo ry'abavyeyi muranyumva kuko ni ikintu gikomeye gose umwana agakura azi ko uyagenda na data canke na mawe bafaniki ni kubera iki bari kumwe abana bavyaye mugakundana kuko burya umubanyi niwe muryango kuko uwo mubana niyo bita umuzimya muriro rero ndakamara kugenda mushwana canke mwikekana ubu turiko turageza kubirengera muri minsi na nico gituma leta nshasha murazi ko benshi baje bava mu ishamba kuko bari bayirukanywe n'abari ku ntwari ico gihe mugabo bari kumwe bafatanye mu nda bakorera hamwe igisoda caracanze igipolisi caracanze leta iracanze eka inzego nyinshi ziracanze kuyo ngo bereke akarorero keza abene gihugu muranyumva ico rero tubasaba ko mukigendera muzuze muragishishiza n'Imana mugiye gusenga mwese kuko ndazi benshi basenga mugiye gusenga mukagishikiriza Imana kugira ngo nayo ibumvire namwebwe aho muri hose siko ndabasavye rero imbere ko mpera heza twosaba userukira ngaha Severe mukuru wacu abashikirize akajambo rero kuguhera heza aka kanama tugire Kristo naganze Kristo nkuko babwiye murabona ko twakoraniye ku mugenzo kugira ngo abarundi bari basanzwe bakora ibi bintu bariko baravuga kuri bato bato haheze imyaka hafi 50 umwaka uza tuba dukwije imyaka 50 bibaye ariko urumva ko mu mitima y'abantu biracariyo biracumvikana igikomere cy'umuntu cyangwa intuntu yagize n'akabongo yagendanye iyo myaka yose nikiheza bigahera ariko ni byiza yuko tugerageza yuko abantu bagerageza kuvugana abantu iyo bakoraniye amakosa harageraho bavuga bati reka tuvugane hanyuma turabe ko ivyo twovyibagira ubuzima bwacu bubandanye canke umururazi bazanye n'ico cyaha uhagararane natwe abakurikira abazodukomokako baze babeho mu mwidegemvyo mugaye ntango ya vyose bivana ko umuntu yavyatura
abiserura abantu urabona ko bashoboye kuronka akaryo koko bicarana umwe wese akavuga ati jewe nashikiwe n'iki kandi cyambaye ko gutya cyarambabaje ubundi akavuga ati nanje narabonye ko nakosheje amakosa mugabo no gusaba imbabazi mu mugore severe nuko abantu babazi ko baba barakoraniye amakosa turazi ko ari benshi ngaha mu gihugu iyo baserutse bagasaba imbabazi tubafata nk'imboneza mu bandi kugira ngo uwo muco mwiza wo gusabana imbabazi wo gusabana ikigongwe uzoshikire n'ahandi abandi bazowigire ko n'abandi bazomenye ko ari byiza tukaba rero dukengurukiye cyane cyane aba bemeye ko bavuga bati ku mugaragaro reka dusubire kunywana ku mugaragaro nubwo mu mutima wabo wumva ko nta gwango rwari rugisigaye nta murazo wari rugisigaye mugabo bavuga bati reka tuvyerekane kuko n'umugenzo mwiza kuko ngo ntazibana ziza kubitana amahembe mugabo ntizireka kubandanya zibana mu ruhongore rumwe